intumbero y'amategeko yari iyihe? Imana yashaka gushika kuki mu gihe yatanga amategeko? Mu Bagalatiya 3:19 Murumvise yatubariye ngo none ivyagezwe vyatangiwe iki? Vyatanzwe iruhande y'isezerano kugira ngo vyereke abantu ivyaha vyabo. Ibi vyagezwe kwari kugira ngo Imana yereke abantu ko ari abanyavyaha, kubera ko Imana yari izi neza yuko muri kamere y'umuntu bidakunda ko umuntu akora ivyo kamere k'Imana kifuza, ariko vyari vyasizweho gushika ku kuza k'umwana yasezeranywe. Ngo Imana yatumye umumarayika aha ivyagezwe Mose, nawe akaba yari umuhuza w'Imana n'abantu. Mose niwe yari umuhuza w'Imana n'abantu, ariko turabona ko mu isezerano rishasha umuhuza w'Imana n'abantu ngo ni Yesu Kristo. Ivyagezwe vya Mose ntivyashobora gukora ivyo kubera intege nke za kameremere kacu. Ivyagezwe vyagize intege nke kubera kameremere kacu. Ngo iki ivyagezwe bitashoboye gukora, Imana yagikoze mu gutuma umwana wayo yaje afise umubiri nk'umunyavyaha kugira ngo abe ikimazi c'ivyaha. Kandi muri uwo mubiri Imana irangiza ububasha icaha cari kidufise ko mu kuwutanga nk'ikimazi c'ivyaha vyacu, gutyo icira urubanza icaha mu mubiri. Ivyo yabikoze kugira ngo dushobore gushitsa ivy'ivyagezwe bisaba. Ivyo Imana yabikoreye muri Kristo Yesu kugira ngo twebwe abizera Kristo Yesu bize bigaragare mu maso yayo yuko twashikije ivy'ivyagezwe bisaba. Kuko tutarongorwa na kamere kacu k'icaha, ariko turongorwa na Mwema.